Vipi bro? Ko fresh. Makuru y'imisi. Nenda kuzana umuzigo mana. Umuzigo? Telefone ndakende kukaryama. Sikata wambara isosi. Ndabizi cyane macho kandi ni fresh. Je. None vipi no? Mama hera masamire. Samire mchawa kuko ndakubwire wewe. None wana kuna mpa muzigo. Ndakwere. Sami. Atamapire. Kubana ngaho no kongera ngaho. Kura ya Sami. Manze nipime umuzigo kwanza ndabikosora. Umuzigo ni fresh. Ndabona umuzigo wa kutoka Dubai mama. Mfatira telefone kweli. Fresh mbara neza. Ila ntoka man. Chani kuonesha kidogo. Nabunyongere nka 50,000 kubera arabona kizinga. Oya urumva ko ari bansabye 100,000. Nanje ihagaze ka 20,000. Ahubwo ndakongera nga 20. Oya wombeshe cyane gose telefone yaranzimvye cyane gose. Ubona n'umuzigo kaje. Basi okay banzume 40,000 basi. Ugatumeza umuzigo. Nibyo kunda kweri. Ahubwo manze wambure gato baturabe ngene tugipanga. 40,000 wombeshe we rabushire sindakoreshe man ni 20,000. Oya sinokwemera telefone yaranzimvye cyane gose. Nahejeje kweri. Oya sinokwemera. Sinzi nka urumva rero brat. Wahubwo rero kubya bikwire byose. Wazane note amadu. Pese dukurane nanje zanizi. Oya we mama 40. We nayo nyene man. Oya wombeshe amahera ni make cyane gose. Rabukorere ko mama hera ari mazima. Oya none siugira utware imizigo yose. Oya amahera ni make cyane gose. My brother, jini ntuzi telefone man ndayikeneye sana kubera afise akagorane. Bani Jeffis shida ebana nkene amahera ni mazima. 40,000 amahera menshi cyane gose. Rabugikorere ko. Aho basi reka ndakongere basi trans. Zamane umviriza. Wera abo mama yanje mama nawe. Umva tugure kwanza ndagoye amahera yanje. Bagaruka gute mani kandi batwa muzigo w'abangene bagaruka kandi we ntubabaye oya reka baraza nta ngorane gufise ingorane yiwe we bareke baragaruka sawa we bareke baraza sivyo none burya muzigo ndawukeneye kandi nawe urawukeneye niwogenda uko nanje batagarutse manje no munsi nta sosi fisi no munsi bategerezwa kuza niyo mpamvu batuma bataza sawa bategerezwa kuza byanka byakunda sivyo none mviriza kwanza wenda kubwira we icara ngaho kwanza iyo mizigo iraje mukanya na minota umuzigo wanje manu uraje iyi mizigo ndabizi kuzimvye werindira baraje mukanya si werindira gato basi kweli cyaye mwari mwavuga nabo twavuganye we barindiye barakuzana imizigo yawe rega nanje iyo muzigo ndawukeneye narakinyereka turende weri barinde gato baraje iyo mweke cyo nkora kwanza wewe wanje bagiye man none gashanda ndakoze gute ko ndakoze turabaje amaguzi werindira gato barayizana iyo mizigo bakabuba bayizaniye wowe basi bazana wi wanje n'uwi wawe siwa batumye rero usije nabatumye mugabe ifo ko bayizana bose bayitoye ni batoye ari babiri reka dindi werindira gato ngo mubone ibintu cyari bigero uwo none man ubona batatevye none cyane mwari kudira imwe kugira sinabiri kuitonzamira ibinose kirazira kwihuta imbwa yarihuse ko byari bihume none wumvise ko je shaka ko byari bihume none banze tuze voga bizogufasha ko kwihuta naco bimaze wera ubwo ahubwo je ndagufata mu mwana baraje kumfata n'ikintu kimwe wogira iki werindira kuzana imizigo yawe ntaco nokora jera hajya hari muzigo nkene kandi wiga telefone ndayikeneye cyane we wazi ko kuba imisi na chattinga n'abana baza kubiranyorohera ntabwo binyorohera na gato weri tuza umuntu akureta kuzana umuzigo wawe uraje mu kanya rindi baza ku sicyo no
oya ujye bizigira ati werinde ujye bizigira Weni bikina Jena munanyiruka kirazira Jena munanye Nonda kubwe ko tuza kwanza ambwe ati imbere yose kuvyari vyari bimwe witonza biri binoze burya barabuze ivyo batwara jena akina munanyiba kirazira Ico kirico ni yamirije jena munanyiba kirazira anyiba nkana Rero niyo mpamvu wagumye mbwira ngo ntuzi ifo kugamana kutuza je nari nzi yuko shantu usa numbeje jewe nta muntu anyiba nga aryamye kirazira kuryamira canke wari wabatumye kugira unkine nyene jivye ntavyo nokora kimwe gusa je nakubwiye yuko atamuntu ashaka kunyiba kirakunda je ko banyiba kirazira nivyo wacishije oya navyo n'amasengesho dukora abantu nziko abarundi dukunda gusenga twe n'amasengesho iyo mana wosenga bakakwiba ikintu bakakigarukana irifu gusenga udasenze niba yari dada twe turasenga cyane gose imisoze gusenga irifu ko imaniye idukoye duha akantu kazima je nta muntu ashaka kunyiba kirazira ewa nimba bimeze uko ndayihevye ni telefone yiwawe n'ishaneti yanje ndayitahana urugendo rwiza from muko wabonye yuko je atamuntu anyiba sivyo none je nta muntu anyiba kirazira we urugendo rwiza kabisa kandi mbese bwo kugurana imizigo nawe abapeti baza kumvamira mu kazi kanje cyagwe ko banyiba kirazira je nta muntu anyiba ntibazosubire n'umunsi wa narimwe hanyuma basoye kunyiba azobona ko amasengesho akora yuko dukora amasengesho akwiye